imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo ku bari mu kaga irasaba ishikamye ko igikorwa cya Israel kimaze amezi abiri cyo kubuza ko imfashanyo yinjira muri Gaza gihagarara mu gihe ibiribwa ibitoro n'ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'amazi biri mu gushira. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ivuga ko ibikorwa by'ubutabazi biri hafi guhagarara. Ushinzwe guhuriza hamwe ibikorwa by'ubutabazi bya ONU avuga ko icyo gikorwa cyo kugota ya Gaza ari ubugome, maze yongeraho ko amategeko mpuzamahanga asaba Israel kureka imfashanyo ikinjira muri iyo ntara. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Israel ivuga ko yazibiye ibintu byose byinjira muri Gaza kugira iremere Hamas irekure abo yagize imbohe. Amashirahamwe yatanga imfashanyo agashimika avuga ko ivyo bidategerezwa kujamwo kubuza ko abantu baronka ivyo kurya no kuvurwa. Abakozi bayo mashirahamwe bavuga ko abantu basigaye basha babona iyo habaye ibitero byo mu kirere bya Israel kuko atamaza hari yo kuzimya imbeya z'umuriro. Abana usanga bariko barasura mu bihomoka, rimwe na rimwe barondera ibisigarira by'indya canke inkwi zo gutekesha, rimwe na rimwe naho barondera ibisigarira by'abavyeyi babo. Amashirahamwe yafasha afise amatoni n'amatoni y'imfashanyo irindiriye hanze ya Gaza, akavuga ko yoca yongereza buno nyene hamwe Israel yokugurura. Oni ivuga ko isi idakwiye kubandanya ireza amaboko iraba amahano abanyagaza barimwo, isigura ko muri kazoza tutazoshobora gusigurira abana bacu igituma twifashe gutyo. Inkuru ya Imogen Fox huri Geneve mu ijwi rya Siriake Muhawe nayo. Umunyarwanda Dr Olivier Nsengimana aheruka kuronswa agashimwe kitiriwe Whitley Gold Award ku mwaka wa 2025. Ako gashimwe yagaherewe mu gisagara ca London n'umuganwakazi Anne w'Ubwongereza kubera ibikorwa byiwe byo kubungabunga imisambi n'ibyanya ibamwo mu Rwanda mu gihe izo nyoni zari zigeramiwe. Agashimwe yahawe gafise agaciro k'amapaundi 100,000. Dr Nsengimana yahora ari umuganga w'inguge, akaba yaranatanguje ikigo gikingira ibikoko byo mu ishamba ca Rwanda Wildlife Conservation Association muri 2015. Haramaze kandi kuronka ubushimwe butari buke kubijanye no gukingira ibidukikije, harimo nako yahawe muri 2018 na Whitley Fund for Nature. Imbere yo kuja mu birori byo kwakira ku gashimwe ku munsi wa gatatu yaraciye hano muri studio zacu i London, maze avugana na mugenzi wanje Nina Iradukunda atangura mubaza ingene yabyakiriye. Ni ibintu bishimishije cyane. Icyo nabasha kuvuga nuko si ibyanjye gusa, ni igihugu cyanjye. Ibi twagezeho ntago twari kubasha kubigeraho tudafite abaturage kuba barabigize ibyabo bakumva ko ni imisambi yacu n'urusobe rw'ibinyabuzima rwacu. Ikindi navuga ni timu yanjye, abantu dukorana bakunda ibyo bakora kandi bakora cyane. Iki gihembo ni cyanyu. Ako gashimwe wahawe bakagoye bashingiye kuki? Iki gihembo twahawe kijyanye n'ibyo twabashe kugeraho, ariko nanone n'ibyo twifuza gukomeza gukora. Nuba kuba twarabashije kurwanya cyangwa se guhagarika ubushimusi bw'imisambi mu Rwanda, gukora n'abanyarwanda kubungabunga indiri yayo kamere kugira ngo ibashe kororoka yiyongere. Ibyo ni bimwe mu bigenderwaho. Mu Rwanda imisambi yari yaragabanutse, ariko kubera gukorera hamwe ndetse n'ubufasha duhabwa na leta twabashije kuzamura imisambi kuva kuri 300 kugeza hafi ku 1300. Mu myaka 10 ishize twakoze iyo bwabwa ku buryo iyo misambi ibasha kwiyongera, ku buryo abanyarwanda bongera kwibona itazacika mu gihugu cyacu. Ubu ikigiye gukurikiraho no kureba uburyo dukomeza gukorana ndetse n'abandi bakora mu kunga budukikije mu bihugu duturanye. Mu byo twabonye nuko imisambi ntagize imipaka. Igihe kinini iraguruka ikajya mu gice cya Uganda, Tanzania, mu Burundi. Turifuza gutera indi ntambwe dukorana na bagenzi bacu muri ibyo bihugu ku buryo tubasha noneho kubungabunga imisambi birenze umupaka dufatanyije nabo bandi. Kugeza ubu twatangiye kuvugana n'imiryango yindi ikora mu Uganda nka Nature Uganda, undi muryango witwa Nature Tanzania ukora muri Tanzania, ndetse n'undi muryango witwa International Crane Foundation ukoraho ku isi yose, ariko cyane cyane ku gice cya Uganda ndetse turi gukorana nabo. Turimo no kureba undi muryango witwa ABN mu Burundi ku buryo twafatikanya kugira ngo tubashe gukomeza kwigira hamwe icyo twakorera hamwe, guhana amakuru ku bijyanye n'ibibangamiye imisambi
n'uburyo twabasha gukorana n'abanyarwanda ndetse n'abandi baturage bo muri ibyo bihugu kugira ngo tubungabunge iyo misambi ndetse n'indiri yayo kamere. Ako gashimwe mwahawe kameze gute muzokamaze iki? Ni igikombe kizana n'amafaranga ajya kudufasha mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane imisambi. Kuri mwebwe none ako gashimwe nk'umunyarwanda gasobanura iki? Ni ubudasa bw'u Rwanda, ni ukuvuga ngo ni ahantu hake ku isi ushobora kubona umusaruro nk'uyu nguyu tuba tugezeho mu gihe gitoya. Hari ibihugu abandi tuvugana ukavuga ati ni gute mwabashije gukorera hamwe kugira ngo muce ishimutwa ry'imisambi, ni gute imisambi yabashe kwiyongera muri iki gihe gitoya. Navuga ko ni ubudasa bw'u Rwanda, uburyo leta idufasha, amategeko ahari adufasha, policies, ndetse n'abanyarwanda uburyo bitabira tugakorera hamwe kugira ngo tubashe kugera ku cyo twiyemeje ndetse mu gihe gitoya. Dr. Olivier Nsengimana wasubizaga ibibazo bya Nina Iradukunda. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC hano i Londres ni saa 11:43. Tubandanyirize mu Burundi. Igisagara ca Rumonge ni kamwe mu burere buke bw'u Burundi burangwamo umuco w'igiswahili. Uretse ko igiswahili kihavugwa cyane, hakaba n'ingenzi nyinshi zihahurira zivuye mu bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Umuco w'igiswahili werekanwa kandi n'ubwinshi bw'imigwi y'abakenyezi batamba imbyino zizwi nka kaswida canke tarabu. Judas Yehundimpundu yaragendeye abakenyezi bahurikiye mu mugwi Amahoro Club igihe bariko baritegura, maze adutegurira inkuru ikurikira. Abakenyezi bahurikiye muri Club Amahoro bariko barategura indirimbo bazoririmba mu manza zitandukanye. Turi muri quartier Iteba mu gisagara ca Rumonge. Nubwo ari imbyino ziri mu mudiho y'igiswahili, bararirimba no ku buzima bw'igihugu canke ku kibano, ariko hanini bashimikira ku muco wabo. Barakanyukura bahagaze, hama bakamanuka buke buke gushika hasi n'amafyeri menshi kakanoga, bashigikiwe n'ijwi ry'ifirimbi. Umudiho witwa Musondo Ngoma. Mariamu, umwe mu barongoye abandi, arasigura ico arico. Msondo ni burudani. Msondo ni umwidagaduro, ni intambo ndangakaranga z'Abayisilamu. Sawa. Mfumo wa kucheza ni kama gisi mlituona tuko kwenye mduara hapa, tunazunguruka. Ndo halisi na asili ya ngoma hii. Tuzitamba turi ku muzingi tuzunguruka. Kwenye mduara tunazunguruka mpaka gisi ngoma itakapoishi. Kuna nyingine za mfumo mwingine kwa kweli. Hari n'izindi mbyino, akarorero hari zibyinwa iyo umuntu yatewe n'amadayimoni. Bile madayimoni binapandaga watu. Umuco wo gutamba musondo ugenda uhanahanwa hagati y'abavyeyi n'abana. Mariam avuga ko umuvyeyi wese w'umu-Islam canke umuswahili ategerezwa gusuzuma ko abakobwa biwe bawutahuye. Raia wanaona vizuri sana. Abanyagihugu barazikunda cyane, urabona n'ubu bari batanguye kwegera. Uswahili una nguvu ndio. Huyu utaalamu ni mafunzo. Ni mafunzo. Buno buhinga tubwigishwa n'abavyeyi kuva tukivuka. Unakuwa kishafikia aina ya kupika chakula cha Bere bijana n'ubuhinga bwo gukinjika. Twebwe dukunda umuceri woroshe, icapati, wali, chapati. Ariko abatari Abayisilamu bakunda igitoke, ibiraya n'ibindi bintu nk'ibyo. Kama hivyo. Amina Barenga yabo afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvuza ingoma, kimwe mu bikoresho bikenewe cyane muri Musondo. Ngoma nilijifunzia hapa. Kuvuza ingoma navyigiye ahanyene. Natanguye buke buke ndateba ndabimenya. Akarorero n'ubuhinga bw'amaboko yanje. Systeme tu ya mikono yangu. Mfano ni hivi. Ndio mfano kama tu mwezi na nusu. Nko mu kwezi n'igice uba wabimenya. Urumviriza ingene ururimbo ruriko ruragenda ugaca utahura ingene uvuza. Mimi nikifanya hivi vitu vitakuwa fresh. Abakenyezi batamba Musondo Ngoma mu Rumonge basa n'abariko bari ikibanza kidasanzwe, haba mu nkino z'umupira w'amaguru, mu manza zitandukanye canke mu mahuriro y'inzego z'igihugu. Basigaye batumirwa kugira bateramisha abantu. Saprosi Burundi ryigisha igiswahili
rikagira n'amashami mu ntara zitandukanye, ni rimwe mu mashirahamwe akunda kwikora kuri mwene iyo migwi. Isidore Habonimana arirongoye yabwiye BBC Gahoza Miryango ico bayikundira. Tumenyereye iyindi miziki barazana ivyuma vy'ikizungu, ariko bo ni ngoma ikozwe mu rushato naho gafirimbi. Ukabona rero umuntu w'umupfasoni w'umugore ariko avuza ingoma, bikajana n'ifirimbi, bikajana n'intambo yabo. Mu myaka iheze, mu burere bumwe bumwe bw'igihugu, abarundi bafise umuco w'igiswahili barakumirwa bakankirwa no kuvyina imidiho yabo mu manza rusangi. Ariko ubu ibintu byarahindutse.